twebwe mu bushikiranganje ndetse no mu gisata c'amahinguriro turikeza kuko ntivyari vyoroshe mu mezi ane gushobora kugira ubushakashatsi bwemerwa murazi ko uruganda Braludi ntirukorera hano mu gihugu cacu Burundi gusa kandi nubwo leta ifisemo mutahe tusangiye n'abandi bafise des normes internationales bisunga kugira rero ubushakashatsi ku gitegwa gishasha ku bigori hano mu gihugu cy'u Burundi gushikaho vyemerwa ku buryo uruganda Braludi rushika aho rusohora inzoga yitwa Amstel Bright ntimwibaze ngo n'urugendo ruba rworoshe habaye vraiment ku ico novuga gusunika kugira ngo dushobore kuronka ico kinyobwa ndetse na Braludi shobore kwinjira muri chaîne de valeur ya filière maïs ntivyari vyoroshe kubibumvisha kuko murazi yuko bica bigabanya même les importations des matières premières bahora bagira ariko gikuru nuko twabishitseko kandi nabo dufatanije umutahe mu ruganda Braludi bakabitwumvira bakemera ko ubwo bushakashatsi buba mu mwanya muto washoboye kuba aha rero ico novuga nuko Amstel Bright nubwo abenshi bavuga ngo ikozwe mu bigori ntikozwe mu bigori gusa nuko ikozwe mu bigori hamwe n'ibindi bintu nk'ibindi binyobwa byose subwa mbere si igihugu cy'u Burundi cyonyene gitanguye gukora inzoga ikozwe mu bigori ifadikanije n'ibindi aha notanga nk'akarorero hariho za Corona Bright zo zose n'inzoga zikorwa mu bigori kandi ziva mu bindi bihugu kandi ngaha mu gihugu cacu baravyihereza rero nitwogira amakenga inzoga ivuye mu bigori subwa mbere kandi nubwo ubushakashatsi butateye imbere impeke turayinywa waga turarinywa hari gihe haba harimo ibigori ubu rero n'ubundi bushakashatsi bwakozwe kandi ntitwovuga ngo inzoga ikozwe mu bigori irafise ingaruka mbi ku magara y'abene gihugu ico novuga rero nuko ntikozwe mu bigori gusa hariho d'autres matières premières ibindi bikoresho vy'ibanze dukura hanze hakabaho ibitekezo ama etiquette ibyo byose nibiva hanze ku buryo rero tutovuga ngo kwikozwe mu bigori itegerezwa kugira igiciro giciriritse kuko novuga ko nko mu kilo kimwe c'ibigori bakuramo mu rutete rumwe rw'ibigori bakuramo 30% ibisigaye 70% ni bica bihingurwa mu ifu canke mu bindi bintu muca mwumva yuko ikigori c'est une partie de la matière première igize Amstel Bright bitaca bisigura yuko ico kinyobwa categerezwa guca kizimbuka par rapport y'ibindi binyobwa ico bikoze nuko kubera cari kinyobwa gishasha nuko igiciro cisunzwe hakoresheje hisunzwe le coût de production actualisé nukuvuga ngo harabaye ivyigwa baragira un calcul de coût de production d'une bouteille ya Amstel Bright barabona ko kuko le coût de production actualisé il répond à ku bihumbi 5 ariko ico noremesha nuko plus haba ubwo bushakashatsi hakabaho des innovations au sein y'iyo filière ya production ya Amstel Bright nta kibuza ko ubwo bushakashatsi buzogenda burakora uko hazogenda hararimburwa ingene ico kinyobwa kidandazwa n'igiciro gishobora kugabanuka bivanye n'ingenere matière première nazo zizogenda ziragabanuka rero ubushakashatsi burabandanya innovation irabandanya kugira ngo turabe ingene ico kinyobwa co guma gihingurwa kandi bishobotse aussi na qualité ikabandanya yongerekana ikindi novuga ni nico babajije bavuga bati mbega none kumenga ibindi binyobwa byaciye bisubirirwa na Amstel Bright kuvyukuri ibindi binyobwa ntibyasubiriwe na Amstel Bright aha no bahumuriza hejuru y'ingorane conjoncture novuga zo kubura rimwe na rimwe uburyo bukwiye kugira ngo dushobore kuzana ibikoresho vy'ibanze bikwiye bishobora gukora izo nzoga z'aba Amstel z'aba Royal z'abifana canke ibindi ivyo novuga ko ni bibazo conjoncturel ariko ikindi novuga nuko igituma muri no misi hibonekeje cyane ikena na cyane gibinyobwa bihinguwe bitekerwa muri 65 centilitres twaratanze itangazo biciye muri Braludi kugira tumenyesha bene gihugu yuko ligne de production umuhora uhingura 65 centilitres ukeneye ko bawugirira maintenance murazi ko ivyuma utabigirira maintenance des fois birapfa rero Braludi yaragize maintenance iranatanga nitangazo ko kuva ku itariki y'indwi gushika ku itariki ya 15 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ligne de production ya 65 centilitres ihagaritse pour les blondes et les bright nukuvuga rero muri ico gihe tutaba turiko turahingura
hariko haraba maintenance yo ligne de production ni ngombwa ko haca habaho de speculation kuko na bimwe bike twahora duhingura ntavyo tuba tukironse ku isoko haciye haba rero gukena kwa cyane nubwo hari hasanzwe hari ubukene ubugace bwiyongera mugabo ndabahumurize yuko iyo maintenance yaraheze kandi ubu barasuye guhingura kuri iyo ligne de production ya 65 centilitres bike vyahora bihingurwa bizobandanya bihingurwa sukuvuga ko Amstel Bright yaje gusubirira ibindi kucerekeye kuvyo gushora hanze nivyo turafitaniye amasezerano nyakwa mushikiranganje aho hantu haracarimo akantu twumva umengo gahaze mu byo twumvise bavuze ngo harimo isukari nyinshi inzoga ubwayo kubiva mu bigori si bibi na gatoya ahubwo ça devrait être un avantage ariko nibaza ko hariya muri usine icyo bokora nuko augmenter au niveau de fermentation kugira ngo isukari igabanuke donc le niveau de fermentation isukari kagabanuka icya kabiri nuko au niveau de la distillation nuko la qualité des machines de distillation yiyongera kugira ngo kuko niveau de fermentation yiyongereye bica le produit devient beaucoup plus léger donc ukuvuga yuko ubu ahigeze ijya nambari ya Amstel Bright sindanayibona nukuvuga ko iri lourd kuko iri mu isukari n'abantu barayumva donc ni barande le produit beaucoup plus léger donc vous augmentez le niveau de fermentation bien sûr aha bashobora gusanga imashini bafise kumbure zidashobora gushika kuri iyo niveau yuko botreta iyo fermentation jusqu'à un certain point birashoboka ariko la réponse yobiyo kuko nubundi inzoga iremereye murambona abantu namba byo bita bya rufuku namba byitwa nde moi je ne sais pas ibintu biba biremereye wumva ko harimo amazi menshi kandi naho a moment donné cya cyarufuku nacyo bavuga yuko kiri mu isukari nyinshi hanyuma baragabanya bongera baratreta baragabanya nibaza ko ni ya Amstel inzoga y'ikigori inzoga nziza cyane murazi yuko urashobora no kuyikoramwo aya champagne arashobora kuvamo ama whisky ni question tout simplement nico mwokora ariko ikindi hoba suivi kuko harimo ikibazo cyavuzwe uretse la production hari ikibazo cyavuzwe cyuko bashora muri Congo en RDC ahubwo abarundi bakaza kugaruka kuzigura muri Congo aho ni kibazo cy'u Burundi ntabwo ari kibazo cy'abakongomani ni kibazo cy'u Burundi donc bivuga ko muri suivi hatezwa kuba un mécanisme de contrôle et de suivi muri ministère ya commerce kandi ikaba muni ikaba doté yama structure yama d'une police de surveillance kugira ngo tumenye ko inzoga z'u Burundi abarundi batoza kuzigura muri Congo kandi zikoregwa mu Burundi nkiyo ni perte nini cyane kuko amadevise twe turabaha amadevise hanyuma gacha bakora inzoga kazishora hanze twe abari bakaza kuzigura zivuye hanze donc murumva ni igihombo donc aho à ce niveau niyo mécanisme donc ko mécanisme de contrôle de surveillance mwebwe mwokongera le seuil niveau le seuil hanyuma nabo kandi ministère du commerce irafise droit yuko ishobora gushika hariya muri usine
kugira ngo bafeze gute kuri izo produit bariko barakora, kugira ngo namwe mushaka kutubwiye muti aha byagenze uko mugabo umengo pour le moment nta nyinshi mwoduha mu bijyanye n'ingene bijya bintu bikorwa. Hanyuma ikindi cya gatatu bavuze ngo kumenga inzoga za kera zigenda zihera, none nimuzi ko iyi penicilline kugira ngo uronke penicilline zimwe za kera ntibyoroshe, kubera ko penicilline yabaye icyo bita marque déposée. Donc baramaze gutesta au niveau za OMS et dalon basanga yuko uwo ari umuti vraiment de base kandi umeze neza, urépondre à tous les standards de l'OMS, bacha barawubika kugira ngo baproduise iyindi miti pour avoir beaucoup de gamme zijanye n'ibyo bintu biraba dans le cadre de la pénicilline. Mugabo la pénicilline de base uyu ndo ushobora kuronka bara ils ont mis quelque part. Nibi navyo iyo babone inzoga ikunzwe baca bagira tendance yuko wewe uburaba ayishobora kunguka mu gihe ubandanye uproduiza Amstel ukaraba. Mugabo we urya muntu wo producteur agira ibindi biharuro kuvuga ati reka pour t'avoir, reka mbanze multiplier les qualités, reka ahindura akantu gatoyi, puisque dans le marketing nivyo ahindura akantu gatoyi agaruka guhenda ngo gura, ukibaza ngo nibindi bintu bishasha kume ni cya kindi nyene muga yongeyemo akantu agashya gafyatura ikindi kintu ati wabonye. Hariho kera hari utuntu abana bakina je byari byarangoye kugira ngo ndabimenye, barashira ku nzara hano bagashira ku tuntu bagahindura intoki gusa ngo genda amatayo genda garuka amatayo garuka, kibaza utwo tuntu sinzi ko hariho abandi aho utwo tuntu kugira ngo ndabimenye narirutse igihe kirekire imyaka icyo kintu ko bagira hano agashaka akantu kakagenda hanyuma kaba ngo garuka matayo agashagaruka kakagaruka, kumbe yahindura intoki gusa. Donc nibi navyo rimwe na rimwe baca badusuka muri ibintu vya publicité byinshi, nawe ukumva uti nibyo koko c'est un produit nshasha iki, kumbe c'est le même. Ibi rero mwebwe muri ministère mwobikurikira kuko nibyo abene gihugu baba bakeneye kumenya mu bibazo bagenda babaza, donc bimwe mwagiye mwumva. Hanyuma dans le suivi mugani wa President Trump yavuze ati American Fast, mana hamwe turabe yuko uburundi buba first, donc bubanze bube servi imbere yuko ibintu bishika muri ntuze muri Kongo gutyo, hanyuma baze babirangure muri Kongo mugabo natwe twabanje kuba servi. Ibyo birumboga icyo ni kibazo cha ministère muzovyiga murabe ingene bigeni, nicyo kibazo cyabajijwe hano. Kumbure pour le moment murashaka kudusigurira mugabo aho niho habaza ikibazo, mbega kubera iki jewe haraho nagiye mba mu bihugu bimwe aba inspecteurs chaque produit chaque matin, les inspecteurs de finance baragenda kuraba tous les produits baraba la qualité yazingene bimeze n'ibiciro. Mugabo hano ntabyo sinzi nimba kumbura nta nkumwe kugira ngo nze gutembera ndabe mugabo mengo les experts ntabyo bakora, kuko yaba babikora hari ibintu twumva bitaba, ukumva bazanya faux produit, bazanya une fausse limonade, bazanya produit je sais prohibé ou je sais pas comment, mugabo ukabona biriko biratembera, hanyuma ukumva BBN ngo yavyemeje yagize gute, ukumva kumengo hariho quelque part une sorte de connexion umenga itahari. Ibyo byose nibyo kwiga kugira ngo dushaka de meilleurs produits et des produits compétitifs. Aha muri ministère ya commerce no kuzosubiramwo cyane
izi mécanisme de contrôle et de suivi, hanyuma finance nayo ikadukorera la vérité, une véritable inspection financière. Donc twavyumvise naho muri busigure gute. Aha murumva ko namwe mufise akazi karekare, vous apprenez, turiko turigishanya, mwumva ko hari ibintu kumbure bitaratungana iwanyu de façon structurelle, de façon quoi je ne sais pas, ariko kuburyo ivyo bintu bibonetse bimwe bica bigenda bitora inyishu. Izo nzoga ukumva none nk'inzoga zosohoka gute, ukazumva mu kinama, ukazumva ku musa, ukazumva hehe, inzoga zitabaho. Bagenda bagafata icayi bagashana nabyo no mu cyanko za Ruyigi, icayi bagashiramo isukari, hanyuma bagahereza abantu, ugasanga après quelques jours abantu amaguru yavyimvye n'ibindi. Donc ibyo byose muri au niveau ya ministère du commerce ni ibintu byo gukurikirana cyane. Donc mu ma reforme mwokora ibyo byose mura mategeko abagenga mukaraba au niveau du fonctionnement ingene mwobihinyanyura. Ego ni mubandanye. Nyakubahwa umushikiranganje nawe mu byajeje harimo ubudandaje afata ijambo. Murakoze nyuniteka murongoye n'amashinga mateka ku ijambo, bubahwa muri mu biro by'inama nshinga mateka, bubahwa abashinga mateka. Bwa mbere nagomba nkenguruke kuri kano kanya muduhaye. Rero nko mwabishikirije igihe twaheruka ngaha hari ibikorwa bari badutumye, ndetse baranadusaba gutanga igitabo c'inzira cerekana ingene tugiye kubikora, ari navyo biri muri iyi raporo twashikirije mu kwezi kwa kane. Rero muri make novuga aho duteje ikivi, ubwa mbere ibyo twari twasabwe n'abanyakubahwa abashinga mateka kwari ukwerekana neza ingene mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro twiteguriye gushobora gushora na cyane ku masoko mpuzamakungu umwimbu w'umusesekara w'igitegwa c'ibigori. Ikindi naca akaba ari kurondera uburyo bwo guha akanovera ico no kwita valeur ajoutée umwimbu wavuye mu burimyi bw'ibigori. Kuri utwo duce tubiri, icambere kucerekeye kurondera amasoko y'umusesekara w'umwimbu w'ibigori, twarabikoze turatunganya inama hamwe n'abadandaza bo mu Burundi na cyane abashanzwe bashora ibiva mu burimyi n'ubworozi, kugira ngo tubasigurire twongere tubereke uruhara rwabo mu gushobora gushora umwimbu uba waronswe mu gihugu. Ivyo rero nko musanzwe mubizi, ubundi hageze gushora so kuvuga ko abakozi bo mu bushikiranganje aribo baheza bagafata uwo mwimbu bakawushora, ahubwo dukoranya abadandaza kugira ngo tubahe intumbero twongere dushobore no kuborohereza kugira ngo bashobore gushora uwo mwimbu. Gushika ubu turamaze kuronka abadandaza barenga 200 bahawe amakode exportateur, kandi bose bazoshora umwimbu w'ibigori utari munsi y'amatoni 2000 kuri umwe. Muca mumva yuko abadandaza baciye bitabira aho kamo twabahaye. Bamwe bagurira umwimbu mu kigo Anagesa, abandi nabo harimo abarimyi bavuga ko kubgabo bitabiriye akamo k'igihugu ko kugwiza umwimbu bakirimira ibigori, bifuza ko umwimbu wabo bawegeranije bashobora kuwushora hanze. Abo badandaza rero bamaze kuronka ayo makode exportateur ni bararenga 200, kandi tukizera yuko tubafashije tukanabakadira neza bashobora kudufasha kugira ngo ico gitigiri c'amatoni 2000 bifuza gushora gishobore kongerekana, kuko bazoba bamaze kumenyera no gushobora kuronka amasoko mpuzamakungu ndetse no kwizerwa kuri ayo masoko bazoba bashoye ko ibigori.
igice kigira kabiri nico kuraba ingene twohingura umwimbu wacu kugira ngo dushobore kuwukuramo canke kuha iyindi valeur canke ikindi kintu gifungurwa. Ahantu menyesha yuko nivyo hari amahinguriro asanzwe ahingura ifu y'ibigori, hariho kandi n'amahinguriro ahingura ibivuye mu bigori bikacika ibitungwa indya z'ibitungwa. Ayo mahinguriro si make, igihe meruka ngana navuze nti tuco tubahimiriza ko nuko bobandanya bakora ku buryo ivyo bahingura biba ari bihinguwe bizira ubunenge. Iciyongereye ko rero nuko nkuko nari nabivuze igihe meruka ngaha nuko twari twatanguye kwegera uruganda Brarudi kugira ngo turabe ko nabo batokwinjira muri iyo développement du chaîne de valeur du maïs kugira ngo bashobore gutangura kugira ubushakashatsi no kuraba ingene bohingura ibikozwe mu bigori. Hano menyesha yuko si nivyo menyesha mwarabonye ko ikinyobwa citwa Bright Amstel cagiye ku isoko uno munsi kikaba ciherezwa n'abene gihugu, akaba ari intambwe ishimishije kuko muri développement chaîne de valeur ibishobora guhingurwa mu vyo twikore hano mu gihugu cacu Burundi duha akunguko kanini kuko bidufasha kugura gushobora gutera intege babarimyi b'ibigori. Ico nomenyesha nuko inyuma yo kushobora guhingura ico kinyobwa Amstel Bright uruganda Brarudi mu ntegekanyo nuko rushobora ubwayo bwonyene gushobora kuzo koresha umwimbu w'ibigori uhani wacu urenga hagati y'amatoni 25,000 gushika ku matoni 30,000. Muca mumva yuko rero turonse ubushobora kudufasha guhingura ibihinguwe mu bigori agashobora kugura hafi igice c'umwimbu wa hano mu gihugu cacu Burundi, nta kibuza yuko ibindi dushobora kuzobifungura ubundi musesekara nawo tukawushora hanze. Ikindi twari abanyakuba abashinga amateka bari baradusavye yuko twoshiraho umugwi utwigira neza ivyokenerwa vyose kugira ngo dushobore kuraba neza yuko ivy'ubuziranenge vyubahirijwe kuva ku vy'umurimyi akenera gushika umurimyi yimbure ndetse no gushika ivyo bihingurwa bishobore guhingurwa bizira ubunenge. Iki naco ico novuga nuko ikigo BBN gikoranye n'ikigo kiri mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ya BRBEPA ndetse tugakorana na Abrema, hariho umugwi uhasanzwe uri kuratunganya neza ingene ivy'ubuziranenge vyoshobora kuja hamwe ndetse tukaronka laboratoire national kugira ngo ibipimwa byose bishobore gupimirwa hamwe ndetse dushobore no kuronka ingene ivyo bigo bishobora gukorana vyoroshe mu ntumbero yo korohereza abashora hanze. Ico kigo rero cara ivyo bigo uwo mugwi wabandanije ukora wari usanzwe uri ku kivi, ahantu uvuga rero yuko ivyo twashoboye haba gushobora kubifungura hano mu gihugu cacu Burundi tubihereza amashure canke tukabiha iyindi migwi y'abantu vyashoboye gupimwa n'ikigo BBN kugira ngo gicertifie yuko atabuziranenge burimo. Ayo ma certificat de conformité yarashoboye kuboneka haba ku ntete canke ku mafu yahinguwe kugira ngo n'abavyihereza ntibaheze ngo bagira amakenga. Kindi naco nuko yaba mafu yaba ahingurwa canke ibindi byose bihingurwa niyo nzoga Amstel Bright yahinguwe nuko twashoboye gushobora kugira amateste kugira ngo turabe yuko bikwije ibisabwa byose kugira ngo bishobore kwiherezwa n'abene gihugu. Ikindi novuga nuko hejuru yico bari badusavye yuko twogerageza tukaraba kugira ngo ikigo BBN gishobore kuronka les certificats izo. Aha muri izi nyishu twaratanze aho tugeze burya certificat izo ziratandukanye kandi ni nyinshi, c'est tout un processus, ariko ico dukora nuko ku mwaka turihangiro tukavuga tuti mbega uno mwaka tuzorondera quel certificat canke ni ya laboratoire twifuza yuko ishobora kuba certifié
kugira ngo dushobore kubikorerako. Ni naho mubona muri bitwatanze haraho muri raporo dutanga amalaboratoire amaze kuba certifié conformément à l'ISO 17025 canke ISO 9001. Ivyo byose ni mu ntumbero yo gushobora gushira ku rundi rugezo ikigo BBN. Ikindi novuga nuko mu ntumbero yo gushira mu ngiro ikigo ANAMSA nuko uwo nyene washoboye gutanguza ivyigwa vy'ibanze vyerekana ingene ico giko kizoba gitunganijwe, ndetse tukaba twaramaze no kuronka ikibanza kikazoja muri mu kigo ca ex-ONAFA. Ni naho ivyigwa biriko birakorerwa kugira ngo turabe ingene inyubako zizoba zitunganijwe twisunze icegeranyo abo bahinga bashoboye gukora cerekana ibikenewe, ivyo dufise n'ibisabwa kugira ngo ikigo ANAMSA gishobore gukorera muri ex-ONAFA. Ikindi nomenyesha nuko ndetse n'ikigo BBN kiriko kiritunganya mu vy'inyubako kugira ngo dushobore kuronka ico no kwitwa inyubako koko ikigo BBN gikoreramo nayo nyene isununuye yerekana koko imaje y'ikigo gipima ivy'ubuziranenge. Nivyo nituragira ku rugero twifuza mu vyerekeye kugira inyubako zishobora kutubikira umwimbu ku buryo tuvuga tuti turafise inyubako ziri ku rugero twoba twifuza canke zifise cono kwitwa contrôle de température, ingene bashobora gukontrola ingene température imeze muri ubwo bubiko n'ingene ziba zimeze. Ariko hariho intambwe kuri ico, ni naco gituma mubona yuko leta ishira ingufu cyane muri iyi méthode double de protection, aho mu bubiko bwose dukoresha y'amasac PIX tukongera tugashiramo umuti. Kubisanzwe dans les conditions normales, iyo hangar de stockage ikwije ibisabwa, si ngombwa ko dukoresha iyo double protection. Mugabo kuko bigaragara yuko amahangare yose adafise les mêmes normes, ataragera ku rugezo twifuza, nico gituma mubona ko dushiramo précaution tukavuga tuti ibigori byose bibitswe muri double protection kugira ngo tugabanye les risques zigaragara zivuye kuri utwo tunenge. Ariko ico no muhumuriza nuko après iyo double protection, ukuvuga tumaze kubika mu masac PIX tukabika tugashiramo n'ujya muti uterke recommandé à terme super, no muhumuriza mvuga ni icemeza ni ibintu bibiri. Nuko umwimbu w'ibigori tumaze kuronka upimwe mu kigo BBN, yaba ibimaze guhingurwa bishoka hanze canke ifu twihereza hano mu gihugu cacu Burundi, biramaze kugaragara yuko atatunenge turimo. Ico ni cambere. Ikigira kabiri no muhumuriza nuko no muhanka karorero tuvuze yuko uruganda Brarudi rugura ibigori muri Anagesa rukagura ibigori biri mu mahangare ya Anagesa, uretse ko biba vyahejeje gupimwa n'ikigo BBN. Uruganda Brarudi rurafise des normes internationales gwisunga, rurafise n'amalaboratoire rubanza gukoresha kugira ngo rubanze rupime rubone ko atabuziranenge burimo. Ivyo rero vyarakozwe, ubuhinga burakogwa, ubushakashatsi burakogwa, baraheza baremera yuko bashobora gukoresha ibigori bibitswe mu mahangare hano mu gihugu cacu Burundi. Bivuga yuko iyo double protection iragabanya les risques twari kugira par rapport y'ayo mahangare atubatswe neza canke atari sous température contrôlée ou conditionnée. Ikindi novuga nuko ibinyantete bimaze gushoka hanze uko bivuye mu mastoke ya Anagesa canke mu bubiko bw'abene gihugu b'abarimyi, nta bimaze kugaragara vyapimwe n'ibindi bigo vy'ubuziranenge bw'ibihugu bigiyemo ngo bigaruke bavuge yuko biri de mauvaise qualité. Ivyo bibiri rero twisunze ubwo bushakashatsi bwakozwe n'uruganda Brarudi, tukisunga ibimaze gushoka hanze ko atabiragaruka, turashobora kwemeza neza yuko avec iyo double protection igabanya cyane les risques z'ubunenge twoba twibaza mu mahangare amwamwe si yose, kuko hari amahangare n'imiburiburi afise le minimum de normes exigées kugira ngo ashobore kubika ibinyantete. Rero nitwo generaliza, ariko intambwe iracari ndende. Mumvise ko hari imigambi yo kuzokubaka amahangare ari yisununuye kandi ari ashobora kutubikira dans des conditions normales tutarinze kugira iyo double protection.
ikigira kabiri nuko mumva ko dusanzwe duse n'umugambi wo gushobora kuronka amasiro ari nayo ari recommande kugira ngo ashobore kubika ibinyantete umwanya munini. Nta makenga rero twogira kucerekeye ubuziranenge nubwo intambwe ikiri ndende mu kuronka ayo mahangari tuzobanzanya dushiramo inguvu muri double protection kugira ngo tugabanye iyo risque yuko hashobora kuboneka ubuziranenge kuko durafise ayo mahangari ari sous température conditionnée nkuko les normes zibisaba. Ikibazo cabajijwe n'umubahwa Simon ndetse n'umubahwa Pamphile yakigarutseko baza ati ndakivuge muri make yabaza ati nyakuba umushikiranganje mwarashizeho ordonnance ministérielle ishinga bareme y'ibiciro ku masoko ati none muwa mwarihenze canke hari ivyo bavyarabagoye. Aha ico no mwishura nuko ntitwihenze na gato kuko twakoze twisunze le code du commerce. Nivyo le code du commerce niryo bwirizwa twisunga riravuga ibintu bibiri. Icambere rishimikira ko riravuga riti ibiciro vyoshingwa hisunzwe ubwigenge hagati y'umwimbu n'abaguzi. Nukuvuga la loi de l'offre et de la demande. Mu gihe umwimbu nabihereza bishobora ko influence ingene ibiciro bishobora kuba biri ku isoko ati co nico cotuma hashingwa ivyo biciro. Nukuvuga ati ho kwisunga la loi de l'offre et de la demande. Mugabo iryo bwirizwa nyene rikavuga biriti mu gihe habonetse ko hariho des spéculations canke akabaho ibihe bidasanzwe kucimburwa iki canke cahinguwe mu gihugu umushikiranganje jeje ubudandaji arafise ububasha bwo gushiraho ordonnance ministérielle akavuga ico kidandazwa igiciro kijako mugabe iyo ngingo ntishobora kumara amezi 6 kubera iki bavuga amezi 6 nuko le comportement du marché est dynamique kandi ivy'umwimbu uku kwezi urashobora kuyimbura ukundi ntiwimbure ni nkuko abihereza ico kintu muri kuno kwezi bashobora kugabanuka par rapport yabihereza iki kindi kundi kwezi ugasanga nk'ico cimburwa canke ico kinyobwa canke ico kiribwa bacihereza muri saison kanaka muri saison yice. Ivyo rero nico gituma le code du commerce itanga ubwo burenganzira kugira ngo habeho une sorte d'évaluation habeho kurimbura inyuma y'amezi 6 baraba ati quel est le comportement du marché par rapport à ce produit. Ico novuga rero mu gushiraho irya ordonnance nitwihenze ahubwo twakurikije ivyo code du commerce ivuga duca tubikora twisunze ibintu novuga nyamukuru bitatu. Icambere twabanje kuraba ibiharuro vy'ifatiro bitangwa na INSP ikigo gifise ama statistique kuko buri mezi 3 kirasohora ico bitwa mercurial des prix kikerekana ati ku masoko yose yo mu gihugu ibiciro vyifashuko bagaheza bakagira ico no twita moyenne iyo mercurial des prix isohoka buri mezi 3 ico twaracisunze. Ca kabiri twisunze nuko twaciye twisunga ibiciro biri ku masoko réel kuko iyo mercurial des prix sohoka ku mezi 3 après 2 ou 3 jours igiciro kirashobora guhinduka kikagabanuka cyangwa kikongerekana. Twaciye rero tugira sondage mu ntara zitandukanye kugira ngo turabe mbega quel est le prix réel y'ico giciro ku masoko. Ikindi gira gatatu twisunze nuko nyene iteka twaragize ico no kwitare consultation restreinte nubwo tutazikoze nkuko mwaduterereye twarakoze ico no vuga kubaza abaserukira bene gihugu muri chambre fédérale du commerce et d'industrie kuko niko gwego mpuza bisata harimo igisata c'abarimyi harimo igisata c'abahingura harimo n'igisata c'abadandaji hakabamo n'igisata c'abaguzi. Abo rero niyo novuga consultation twagize nubwo idakwiye twakoresheje la méthode de consultation aho twabahamagaye turavuga tuti mwebwe muvyibaza kwiki. Ivyo bitatu byose bikoranye icagaragaye nuko bavuze bati burya gushinga igiciro ntushobora gushinga igiciro kimwe cubahirizwa ku masoko yose kuko hariho d'autres facteurs. Nukuvuga igiciro cyo mu cendajuru kirashobora kuba gitandukanye n'igiciro cy'Ibujumbura bivanye naho ico gishimburwa canke ico gihingurwa cakoreye. Bashavuga bati reka rero dushireho en barème habeho le minimum, le prix minimum et le prix maximum kugira ngo dukingire umurimi twongere dukingire n'uwahinguye canke uwashoye twongere dukingire kandi no muguzi. Irya barème rero ivuga le minimum ni mu gihe ico cimburwa kihari kugira ngo wa murimi canke umahingura
ntibahave bamugurira ku giciro kiri hasi nawe ahahombere. Ijya le prix maximum ni muri condition mu gihe ata production ikwiye cyangwa ico kidandazwa kidakwiye, aho usanga habaho des spéculation kugira ngo tubarize twe tuti nuwo dandaza ntiyokunguka inyungu y'umurengera ku bene gihugu. Rero muri rujya rutonde nivyo ntawo bideha, birashobora kuba isoko bitagenda nkuko twari tuvyifuza, ariko igikomeye nuko turonse intererano yanyu n'iteka yuko inyuma y'amezi 6 twogira ama consultation élargie, tugahera koko ku barimyi bonyene kugira ngo twumvirize ico bifuza, hanyuma tukongera kandi tukanirimbura kuko ibwirizwa ribitegekanya. Ndanamuhumurize rero nubwo yavuze ati muzorisubiramo, ibwirizwa rirabitegekanya inyuma y'amezi 6 ijya ordonnance ifise validité y'amezi 6 kugira ngo dushobore gusuivre le mouvement du comportement du marché qui est dynamique. Ikibazo twabajijwe n'umwubahwa honorable Thérèse ndetse n'abandi bakibajije Pamphile honorable Gwasa ndetse na nyakubahwa icegera ca kabiri, yabajije kuvyerekeye ibinyobwa vya Braludi muri rusangi, barongera barabaza kuvyerekeye ikinyobwa gishasha Amstel Bright. Aha icambere novuga nuko nivyo twebwe mu bushikiranganje ndetse no mu gisata c'amahinguriro turikeza kuko ntivyari vyoroshe mu mezi 4 gushobora kugira ubushakashatsi bwemerwa. Murazi ko uruganda Braludi ntirukorera hano mu gihugu cacu Burundi gusa, kandi nubwo leta ifisemo mutahe dusangiye n'abandi bafise des normes internationales bisunga kugira rero ubushakashatsi ku gitegwa gishasha ku bigori hano mu gihugu cy'u Burundi gushika aho vyemerwa ku buryo uruganda Braludi rushika aho rusohora inzoga yitwa Amstel Bright. Ntimwibaze ngo n'urugendo ruba goroshe, habaye vraiment ku ico novuga gusunika kugira ngo dushobore kuronka ico kinyobwa ndetse na Braludi kwinjira muri chaîne de valeur ya filière maïs. Ntivyari vyoroshe kubibumvisha kuko murazi yuko bica bigabanya même les importations des matières premières bahora bagira, ariko gikuru nuko twabishitseko kandi nabo dufatanije umutahe mu ruganda Braludi bakabitwumvira bakemera ko ubwo bushakashatsi buba mu mwanya muto washoboye kuba. Aha rero ico novuga nuko Amstel Bright nubwo abenshi bavuga ngo ikozwe mu bigori, ntikozwe mu bigori gusa, nuko ikozwe mu bigori hamwe n'ibindi bintu nk'ibindi binyobwa byose. Si ubwa mbere si igihugu cy'u Burundi cyonyine gitanguye gukora inzoga ikozwe mu bigori ifadikanije n'ibindi. Aha notanga nk'akarorero hariho za Corona Bright, izo zose n'inzoga zikorwa mu bigori kandi ziva mu bindi bihugu, kandi ngaha mu gihugu cyacu baravyihereza. Rero twogira amakenga inzoga ivuye mu bigori si ubwa mbere, kandi nubwo ubushakashatsi butateye imbere, impeke turayinywa, waga turarinywa, hari gihe haba harimo ibigori. Ubu rero n'ubundi bushakashatsi bwakozwe, kandi ntitwovuga ngo inzoga ikozwe mu bigori irafise ingaruka mbi ku magara y'abene gihugu. Ico novuga rero nuko ntikozwe mu bigori gusa, hariho d'autres matières premières, ibindi bikoresho vy'ibanze dukura hanze, hakabaho ibitekezo, ama etiquette, ivyo byose nibiva hanze, ku buryo rero tutovuga ngo kwikozwe mu bigori itegerezwa kugira igiciro giciriritse, kuko novuga ko nko mu kilo kimwe c'ibigori bakuramo, mu rutete rumwe rw'ibigori bakuramo 30%, ibisigaye 70% ni bica bihingurwa mu ifu canke mu bindi bintu. Muca mumva yuko ikigori c'est une partie de la matière première igize Amstel Bright, bitaca bisigura yuko ico kinyobwa categerezwa guca kizimbuka par rapport y'ibindi binyobwa. Ico bikoze nuko kubera cari kinyobwa gishasha, nuko igiciro cisunzwe hakoresheje hisunzwe le coût de production actualisé. Nukuvuga ngo harabaye ivyigwa baragira un calcul de coût de production d'une bouteille ya Amstel Bright, barabona ko kuko le coût de production actualisé il répond à ku bihumbi 5. Ariko ico noremesha nuko plus haba ubwo bushakashatsi hakabaho des innovations au sein y'iyo filière ya production ya Amstel Bright, nta kibuza ko ubwo bushakashatsi buzogenda burakora uko hazogenda hararimburwa ingene ico kinyobwa kidandazwa n'igiciro gishobora kugabanuka bivanye n'ingenere matière première nazo zizogenda
ziragabanuka. Rero ubushakashatsi burabandanya, innovation irabandanya kugira ngo turabe ingene ico kinyobwa cyo guma gihingurwa kandi bishobotse osi na karite ikabandanya yongerekana. Ikindi novuga nico babajije bavuga bati mbega none kumenga ibindi binyobwa byaciye bisubirirwa na Amstel Bright. Ku vy'ukuri ibindi binyobwa ntibyasubiriwe na Amstel Bright. Aha no bahumuriza hejuru y'ingorane conjoncture novuga zo kubura rimwe na rimwe uburyo bukwiye kugira ngo dushobore kuzana ibikoresho by'ibanze bikwiye bishobora gukora izo nzoga z'aba Amstel z'aba Royal z'abifana canke ibindi. Ivyo novuga ko ni bibazo conjoncturel, ariko ikindi novuga nuko igituma muri no minsi hibonekeje cyane ikena na cyane ry'ibinyobwa bihinguwe bitekerwa muri 65 centilitres. Twaratanze itangazo biciye muri Brarudi kugira tumenyesha bene gihugu yuko ligne de production umuhora uhingura 65 centilitres ukeneye ko bawugirira maintenance. Murazi ko ivyuma utabigirira maintenance des fois birapfa. Rero Brarudi yaragize maintenance iranatanga nitangazo ko kuva ku itariki y'indwi gushika ku itariki ya 15 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ligne de production ya 65 centilitres ihagaritse pour les blondes et les bright. Nukuvuga rero muri ico gihe tutaba turiko turahingura hariko haraba maintenance yo ligne de production, ni ngombwa ko haca habaho de speculation kuko na bimwe bike twahora duhingura ntavyo tuba tukironse ku isoko. Haciye haba rero gukena kwa cyane, nubwo hari hasanzwe hari ubukene ubugace bwiyongera, mugabo ndabahumurize yuko iyo maintenance yaraheze kandi ubu barasuye guhingura kuri iyo ligne de production ya 65 centilitres. Bike vyahora bihingurwa bizobandanya bihingurwa, sukuvuga ko Amstel Bright yaje gusubirira ibindi. Kucerekeye kuvyo gushora hanze nivyo turafitaniye amasezerano. Nyakwa mushikiranganje, aho hantu haracarimo akantu twumva umengo gahaze. Mu byo twumvise bavuze ngo harimo isukari nyinshi. Inzoga ubwayo kubiva mu bigori si bibi na gatoya, ahubwo ça devrait être un avantage. Ariko nibaza ko hariya muri usine icyo bokora nuko augmenter au niveau de fermentation kugira ngo isukari igabanuke. Donc le niveau de fermentation isukari kagabanuka. Icya kabiri nuko au niveau de la distillation, nuko la qualité des machines de distillation yiyongera kugira ngo kuko niveau de fermentation yiyongereye bica le produit devient beaucoup plus léger. Donc kuvuga yuko ubu ahigeze ijya nambari ya Amstel Bright sindanayibona, nukuvuga ko iri lourd kuko iri mu isukari n'abantu barayumva. Donc ni barande le produit beaucoup plus léger, donc augmenter le niveau de fermentation. Bien sûr aha bashobora gusanga imashini bafise kumbure zidashobora gushika kuri iyo niveau yuko botreta iyo fermentation jusqu'à un certain point, birashoboka. Ariko la réponse yobiyo kuko nubundi inzoga iremereye murambona abantu namba byo bita bya rufuku namba byitwa nde moi je ne sais pas, ibintu biba biremereye wumva ko harimo amazi menshi, kandi naho a moment donné cya cyarufuku nacyo bavuga yuko kirimo isukari nyinshi, hanyuma baragabanya bongera baratreta baragabanya. Nibaza ko ni Amstel inzoga y'ikigori inzoga nziza cyane, murazi yuko urashobora no kuyikoramwo aya champagne, arashobora kuvamo ama whisky. Ni question tout simplement nico mwokora. Ariko ikindi
hoba suivi kuko harimo ikibazo cyavuzwe uretse la production hari ikibazo cyavuze cyuko bakora bashora muri Kongo en RDC ahubwo abarundi bakaza kugaruka kuzigura muri Kongo aho ni kibazo cy'u Burundi ntabwo ari kibazo cy'abakongomani ni kibazo cy'u Burundi donc bivuga ko muri suivi hatezwa kuba un mécanisme de contrôle et de suivi muri ministère ya commerce kandi ikaba muni ikaba doté yama structure yama d'une police de surveillance kugira ngo tumenye ko inzoga z'u Burundi abarundi batoza kuzigurira muri Kongo kandi zikoregwa mu Burundi nkiyo ni perte nini cyane kuko amadevise twe turabaha amadevise hanyuma gace bakora inzoga kazishora hanze twe abari bakaza kuzigura zivuye hanze donc murumva ni igihombo donc aho à ce niveau niyo mécanisme donc ko mécanisme de contrôle de surveillance mwebwe mwokongera le seuil niveau le seuil hanyuma nabo kandi ministère du commerce irafise droit yuko ishobora gushika hariya muri usine kugira ngo bafeze gute kuri izo produits bariko barakora kugira ngo namwe mushaka kutubwiye muti aha byagenze uko mugabo umengo pour le moment nta nyinshi mwoduha mu bijyanye n'ingene bijya bintu bikorwa hanyuma ikindi cya gatatu bavuze ngo kumenga inzoga za kera zigenda zihera none nimuzi ko iyi penicilline kugira ngo uronke penicilline zimwe za kera ntibyoroshe kubera ko penicilline yabaye icyo bita marque déposée donc baramaze gutesta au niveau za OMS et dalon basanga yuko uwo ari umuti vraiment de base kandi umeze neza urépondre à tous les standards de l'OMS bacha barawubika kugira ngo baproduise yini mi pour avoir beaucoup de gamme zijanye n'ibyo bintu biraba dans le cadre de la pénicilline mugabo la pénicilline de base uyu ndo ushobora kuronka bara ils ont mis quelque part nibi navyo iyo abone inzoga ikunzwe baca bagira tendance yuko wewe uburaba ayishobora kunguka mu gihe ubandanye uproduiza Amstel ukaraba mugabo we urya muntu producteur agira ibindi biharuro kwavuga ati reka pour t'avoir reka mbanze multiplier les qualités reka ahindura kantu gatoyi puisque dans le marketing nivyo ahindura kantu gato yagaruka guhenda ngo gura ukibaza ngo nibindi bintu bishasha kumena icya kindi nyene muga yongeyemo akantu agace yagafyatura ikindi kintu ati wabonye hariho kera hari utuntu abana bakina je byari byarangoye kugira ngo ndabimenye barashira ku nzara hano bagashira ku tuntu bagahindura intoki gusa ngo genda amatayo genda garuka amatayo garuka kibaza utwo sinze ko ari abandi aho utwo tuntu kugira ngo ndabimenye narirutse igihe kirekire imyaka icyo kintu ko bagira hano agashaka akantu kakagenda hanyuma kaba ngo garuka matayo agashagaruka kakagaruka kumbe yahindura intoki gusa donc nibi nabyo rimwe na rimwe baca badusuka muri ibintu bya publicité byinshi nawe ukumva uti nibyo koko c'est un produit nshasha iki kumbe c'est le même ibi rero mwebwe muri ministère mwobikurikira kuko nibyo abene gihugu babakeneye kumenya mu bibazo bagenda babaza donc bimwe mwagiye mwumva hanyuma dans le suivi mugani wa President Trump yavuze ati
American Fast namwe turabe yuko uburundi buba first donc bubanze bube servi imbere yuko ibintu bishika muri ntuze muri Kongo gutyo hanyuma baze babirangure muri Kongo mugabo natwe twabanje kuba servi ibyo birumboga ico ni kibazo ca ministère muzovyiga murabe ingene bigeni nico kibazo cabajijwe hano kumbure pour le moment murashaka kudusigurira mugabo aho niho habaza ikibazo mbega kubera iki jewe haraho nagiye mba mu bihugu bimwe bimwe aba inspecteurs chaque produit chaque matin les inspecteurs de finance baragenda kuraba tous les produits baraba la qualité yazingene bimeze n'ibiciro mugabo hano ntavyo sinzi nimba kumbura nta nkume kugira ngo nze gutembera ndabe mugabo mengo les experts ntavyo bakora kuko yaba babikora hari ibintu twumva biba bitaba ukumva bazanya faux produit bazanya une fausse limonade bazanya produit je sais prohibé ou je ne sais pas comment mugabo ukabona biriko biratembera hanyuma ukumva BBN ngo yavyemeje yagize gute ukumva kumengo hariho quelque part une sorte de connexion umenga itahari ibyo byose nibyo kwiga kugira ngo dushaka de meilleurs produits et des produits compétitifs aha muri ministère ya commerce no kuzosubiramwo cyane cyane izi mécanismes de contrôle et de suivi hanyuma finance nayo ikadukorera la vérité une véritable inspection financière donc twavyumvise naho muri busigure gute aha murumva ko namwe mufise akazi karekare vous apprenez turiko turigishanya mwumva ko hari ibintu kumbure bitaratungana iwanyu de façon structurelle de façon quoi je ne sais pas ariko kuburyo ivyo bintu bibonetse bimwe bica bigenda bitora inyishu izo nzoga ukumva none nk'inzoga zosohoka gute ukazumva mu kinama ukazumva kumusa ukazumva hehe inzoga zitabaho bagenda bagafita icayi bagashana nabyo mu cyanko za Ruyigi icayi bagashiramo isukari hanyuma bagahereza abantu ugasanga après quelques jours abantu amaguru yavyimvye n'ibindi donc ibyo byose muri au niveau ya ministère du commerce ni ibintu byo gukurikirana cyane donc mu ma réforme mwokora ibyo byose mura mategeko abagenga mukaraba au niveau du fonctionnement ingene mwo bihinyanyura ego ni mubandanye ego murakoze nyaniteka ku ntererano muduhaye kuvyerekeye surtout les mécanismes de suivi zojaho kugira ngo dushobore kuraba koko yuko ibi vya contrôle qualité canke by'ubuziranenge vyubahirizwa mu gihugu cacu c'u Burundi dukenguruke ku ntererano mwaduhaye nayo ku binyobwa bishasha nk'iki twariko turavuga ca Amstel Bright nivyo nkuko mubivuze ubushakashatsi canke ubuhinga ni ngombwa ko bubandanya butera imbere kugira ngo ico kinyobwa gishobore gutera iyindi ntambwe na cane bivuye ku vyo twumva abavyihereza bavuga ico naco ni gikorwa kiriko kirakorerwa ko muri Bralud kugira ngo barabe yuko gireponda aux attentes ya bene gihugu ngiye ku bindi bibazo vyabajijwe byinshi hari byo mugenzanje yagiye arishura ntaza gusubiramo ngende ku kibazo cabajijwe na honorable Pamphile yabajije ati mu gicapo mwatanze muremeza yuko ikigwana musa kigiye kujaho mu mezi 4 ariko ngaha nagoma ndamuhumurize ko ndamwishure yuko aya mezi 4 twavuze yuko ari amezi 4 yo gukora icigwa cibanze les études de faisabilité zerekana aho exe onafingene yotunganywa neza kugira ngo uzoshobore kwakira inyubako z'ico kigwana musa ariko ikindi naco nuko urya mugwi twavuze umaze kujaho umaze gukorana urategura
ico no kwitwa première mouture y'itegeko rigengana musa n'ingene ryo tunganywa bisunze amadone bakuye mu cigwa bakoze c'ivyo dufise en termes des équipements ama laboratoire ressources humaines ingene zo hanahana kugira ngo dushobore gushiraho iki kigwana musa rero la première mouture irahari kandi babandanya bayiga kugira ngo dushobore kuzoyishikiriza urwego nshingwa bikorwa rwa leta rero aya mezi ane asigura ivyigwa les études de faisabilité nko twabivuze muri kijya gicapo. Ikindi kibazo no kwishura mugenzanje atarishuye nicerekeye ico honorable Telesforo yabajije yavuze ati mu bushikiranganje bw'ubudandaji muratanga ico bitwa ma licence d'exploitation ariko rimwe na rimwe bigateba nivyo turatanga ama licence d'exploitation twisunze uko bitunganijwe mwibwirizwa ryerekana ingene amafaranga azokoreshwa muri uno mwaka turimo rero muri iki gisata cyo gutanga ama licence d'exploitation kuvyukuri tukibitangura hari abagiye harabamo utugorane aho twabona yuko ama dossier d'abord ari menshi kuko ari ama dossier ava mu gihugu cyose mu nyuma rero niho twagira des stratégies ndetse turi kumwe n'abajeje intwaro turi kumwe kandi n'abaduserukira mu ntara zitandukanye bakukira ubushikiranganje kugira ngo turabe icokorwa koko kugira ngo tugabanye umwanya do traitement y'ayo madosi muti none hakozwe iki icambere nuko twabanje ku digitaliser le service itanga les licences d'exploitation kugira ngo bitworohere kuronka amadone kandi n'ubu yasavye ashobore kuzoboneka mu gihe licence yiwe yabaye expire turonke n'ingene dushobora gukorekta amadone avuye mu bihugu mu ntara zitandukanye. Ica kabiri nuko twaciye dufata strategie yindi yo kudecentraliza ico gikorwa mu nama twakoze ku tariki 29 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024 turi kumwe n'aburamatari bose twashitse ku bintu bitatu. Ica mbere nuko ku makategori atandukanye ku makategori A nuko re kategori A twasavye yuko buri mustanteri akoranya abachef de zone bose kugira ngo begeranye ububare buri kuri standard ya kategori A hanyuma baheze baturungikire liste mu bushikiranganje iyo liste imaze gushika duce tubwira abantu konte baja kurihirako amahera asabwa kugira ngo umuntu aronke la licence ya kategori A nukuvuga gushika ubu uwifuza licence ya kategori A acha donc nukuvuga la liste iva mu bajeje intwaro ntibisabwa yuko hari abantu barinda kuja kugira ama descente nkuko mwabivuze kuko abajeje intwaro babazi ububare buri kuri buri mutumba babazi standard buri ko bashaka kuvuga bati kajya kabare karakwije ibisabwa kugira ngo gashobore kudandaza ku giciro ca kategori A nico kimwe no kuri categorisation kuva kuri B gushika kuri B3 naho nyene ba musanteri baraheza bagashikiriza banyakuba babura amatari bakababwira bati twebwe muri circonscription yacu ububare tubona bukwije kuja muri kategori kuva kuri B gushika kuri B3 nubu iyo liste bayiturunkiye mu bushikiranganje turaheza tukayotoriza hanyuma bagaheza bakaja kuriha gutyo ama licence yabo agaheza gakogwa aho bisaba ko koko abahinga bo mu bushikiranganje bashika ku rubuga ni ku makategori C kuko amakategori C birasabwa yuko d'abord hakorana abahinga bo mu bushikiranganje bw'ubudandaji mu bushikiranganje bwo bw'amagara y'abantu kugira ngo bagire un rapport combine yemeza koko yuko les conditions canke les standards z'ako kabare koko zikwije kugira dije muri kategori C murumva rero yuko kuvyerekeye mu gutanga ayo ma licence ico twakoze no kudecentraliza kugira ngo bive muri administration locale kuko nibo baba bazi neza ubwo bubaraho buri bakamenya n'ama standard buri ko bakavuga bati kajya koko birakwiriye yuko kaja muri kategori A muri kategori B canke muri kategori C. Ikindi yabajije nicerekeye ati mu bamukorana n'abajeje intwaro mu vyerekeye distribution y'ibinyobwa vya Brarudi kuvyukuri novuga yuko buri ntara hariho umugwi urimo abajeje intwaro ukabamwo abadelege commerciaux aba Brarudi ukabamwo abajeje abandi bajejwe kuraba ivyo vyama distribution ngone bigenda abajejwe umutekano mu ntara uwo mugwi rero ukoranye gushika ubu nta maraporo dufise yuko iyo equipe multisectorielle ikorera mu ntara itasuiva neza ivyerekeye la distribution des produits Brarudi
kuko ubwa mbere imbere yuko tuja muri iyo nama ababuramatari bavuga bati twebwe abaderege commerciaux nitumenye ivyo bakora. Mu nyuma rero ca dutanga itegeko yuko bagira umugwi aho inzoga zose zije mu ntara babanza kumenyeshwa quantité yazo, hanyuma bagaheza bakigira hamwe la distribution ingene igenda. Mu bushikiranganje rero ku maraporo dufise nuko iyo migwi ikorana neza, kiretse aho boduha raporo bakatubwira yuko gushika ubatu bakorana neza nabo baderege commerciaux ba Braludi, niho twoheza tukagira ico dukora nayo ubundi bwo ama licence yabajije amaze gutangwa aragera hafi 3800 mu gihugu cose, ariko menyeshe ko ari gikorwa continue kuko licence mara 12 mois no kuvuga mara mezi 12 hari habagaruka kugira renouvellement, hariho nabashasha binjira, bivuga yuko ari gikorwa kibandanya mu bushikiranganje, kandi tukaba twubandanya kwiga de mécanisme kugira ngo dushobore korohereza bene gihugu na cyane muri délivrance yayo ma licence d'exploitation. Muri make nivyo bibazo nagomba kandi shubire gukenguruka ku ntererano mwaduhaye na cyane kuvyerekeye planification no kuvyerekeye les mécanismes de suivi et de contrôle qualité, kuko kuvyukuri nkuko mwabivuze turabona yuko nivyo mu bushikiranganje ko hakenewe yuko twetablisa des mécanismes zo kugira ngo dukurikirane dufashijwemo n'abajeje intwaro kugira ngo dukurikirane kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'intara ingene ibikorwa biba biriko biragendana cyane mu gisata c'ubudandaji n'amahinguriro. Murakoze nyene iteka. Hariho chaîne de distribution isanzwe izwi aho inzoga zishika mu ntara zigaheza zigahabwa ama SSD hama agaheza nayo agaha amadepo, abamadepo nabo bagaheza bagaha abafise ubunywero canke abafise ahandi bashobora kwihereza ibinyobwa vya Braludi. Abaza ati none ugo rutonde go barukorwa gute? Iki nibaza ko nari nacishuye ibinyobwa biba bibonetse bimaze gushika mu ntara, hacakorana ya nyabutatu nababwiye irimwo abaderege ba Braludi, hakaba abajeje intwaro ndetse n'abajeje umutekano kugira ngo bashobore kuraba ingene ibyo bike bibonetse bishobora gusabikanywa mu makomine ndetse bigasabikanywa ku buryo muri bike biba byabonetse bishobora guhabwa abene gihugu. Rero ku uco yabajije ati uno munsi umuntu afise urubanza nta burenganzira afise bwo kuja gutora ibinyobwa mu madepo, imvo ni imwe nuko bwa mbere ivyo binyobwa biba bishitse mu madepo ategerezwa guhubare. Kera byarakunda mu gihe twari tugifise ibinyobwa byinshi byashobora kuba biri mu madepo, ariko aho bimaze kugaragara yuko hari ubukene bw'ivyo binyobwa nabo baza kubisaba bavuga bati nivyo urubanza n'ivyiki, harabamwe ama speculation gutyo duca tuba oblige yo gusaba yuko ivyo byohagarara ku buryo chaîne de distribution iba izwi. Rero yo novuga ko ari intambamyi mugabo nayo nyene ishobora kugendera kosorwa, kitabuza yuko uko quantité izogenda iriyongera dushobora kubikwiregiza bene gihugu bose. Ariko igikomeye nuko bike biba bije mu ntara, abajeje intwaro bashobora kwicara hamwe nabo badandaza babidandaza kugira ngo bashobore kubisabikanya, amakomine yose aronke ashobore gusabikanywa kuri urwo rutonde ruba rwashinzwe. Ikibazo gira kabiri yabajije ati mbega none ubwo bukene bw'ibinyobwa vya Braludi buzohera ryari kugira ngo abarundi dushobore kuvyihereza uko tuvyifuza. Hano mwishura muri make navuze yuko uruganda Braludi ibikoresho vy'ibanze rukenera byinshi biva hanze, ndetse yaba amacupa canke ibindi bitekezo birasabwa yuko tubikura mu masoko mpuzamakungu. Urugendo rero rutuganisha ku iterambere ni intambuko ku munsi leta iguma igira utwigoro mu bisata bitandukanye, haba igisata c'ubutare, igisata c'ubudandaji, igisata c'amahinguriro, amabarabara n'ibindi dufasha kugira ngo dushobore kuronka ivyo dushora hanze. Rero nkavuga nti umunsi bizohera ni gihe mu gihugu cacu Burundi tuzoba twashoboye kugwiza umwimbu canke ivyo duhingura kugira ngo dushobore kubishora hanze, hanyuma tuzane
tuzane amafaranga mva makungu, ayo mafaranga mva makungu nayo aheza dufashe kuja gusuma ivyo bikoresho vya nkenerwa dukeneye mu bisata bitandukanye harimo n'igisata ca Braludi. Rero nkavuga nti ico gihe mu gihe tuzoba dufise la couverture des importations par les exportations tuzoba tugeze ku yindi ntambwe y'iterambere, ariko n'intambuko ruvuga ni isaba ko dushira hamwe nk'abarundi ndetse tugakomeza kuri uwo murindi w'iterambere kuko n'urugendo. Rero ahantu muhumuriza mvuga nti n'urugendo rusaba intambuko, kandi hari utwigoro twinshi turiko turakorwa kugira ngo dushobore kugwiza ivyo dushobora gushora mu masoko mpuzamakungu, vyaba ibivuye mu isi kama caba igisata ca mukerarugendo canke ibindi bisata vy'ubudandaji bishobora kuturamira mu vyo gushora hanze. Murakoze nyene iteka.